Dios nos bendiga Imana grandemente en el día de iduhezagire hoy. cyane kuri uyu munsi. Esperamos en Dios que este sea un día Turiteze de yuko grandísima turizigiye Imana bendición. yuko uyu uba En ari este umunsi estudio que w'imigisha estaremos ikomeye cyane llevando sobre muri izi la nyigisho tercera tugiye etapa, kwiga ku bijyanye no que gukwegwa kwa sea gatatu. el Ese Espíritu del Señor yoba ari mpwemu w'umwami, el que nos guíe ese ari we en todo esto yoba ari que we vamos a aturongora atuyobora muri ibi byose conocer. Sea el tugiye Espíritu kwiga. Santo que Ese nos yoba ari vaya mpwemu guiando, yera también a yogenda los hermanos que aratuyobora ndetse na bene van a data participar. baza kugira uruhara, Pedimos a baza Dios que sea kutuganiriza. mismo Dios que Turasaba nos guíe ko por su yoba ari iyo Espíritu mana nyene ibarongora para que ellos muri mpwemu puedan, wayo kugira ngo bashobore traer esta kuzana palabra iri jambo, y no solamente leérnosla, kandi sino atari ukuridusomera que Dios gusa, ponga ariko el Imana sentido ishire de la palabra icipfuzo ahí, que Dios ponga c'ijambo aho Imana ishire mu gihe baza kuba bariko baradusomera, Espíritu Santo ponga mpwemu el yera sentido, ashiremwo icipfuzo, la ashiremwo revelación, que no sea una mera uguhishurirwa, lectura ntibize kuba ari rutinaria, ugusoma gusa, sino ari que sea ugusoma una nk'ikinyamakuru, enseñanza, ariko zize kuba que sea inyigisho. algo que llegue a nuestro Ese corazón, a coba ari nuestras ikintu vidas, kiza gushika mu buzima bwacu, mu bugingo bwacu, bendecir nuko el Señor umwami grandemente a ashobore través kuduhezagira cyane de esta biciye palabra, de este muri iri mensaje jambo, muri ubu que butumwa, estaremos ubwo viendo, este tugiye estudio que nos kumviriza zino tocó nyigisho acá. twahawe, Estamos empezando ahora. twashiriwe hano, ni Ustedes saben, siempre tugiye empezamos kuzitangura con el ubunyene. hermano Mwe murazi Joel misi Osorio, yose que twama es el que dutangura nos na prepara los Joel libros, Osorio, niwe el que yaduteguriye nos bino prepara los bitabo, estudios. niwe yaduteguriye zino nyigisho. Después Hanyuma seguimos, turaza creo kubandanya, que con el hermano Israel ndibaza ko tuza kubandanya na mwendata Israel López, que siempre ha estado con nosotros acá en Rope, estas kuko actividades we buri gihe yama ari kumwe natwe muri bino bikorane vyabaye uhereye mu ntango. We buri gihe yaradufashije, yamye adufasha. Hanyuma yaho tuca twakira mwene data Mario Vijega, kumbure haza kuba ari mu gatondo, kandi turiko turasenga ko Imana imuhezagire kandi imukoreshe cyane mu buryo butangaje. Iki gihe turiko turabamwo ni igihe c'ingirakamaro cyane. Ubutumwa tugiye kumva mw'iri joro ni amabanga abiri akomeye y'ubwami bw'Imana, ukuza kwiwe kwa mbere hamwe no kuza kwiwe kwa kabiri. Byose vyahuriranye neza. Ndibaza yuko Imana yakoreheje ivyiyumviro mpwemu yera, yakoreje mwe data Josebe Nkamine Perez kugira ngo adushirireho buno butumwa buhuye neza, buhuye n'uyu munsi, buhura neza n'ivyo natwe tugiye kumviriza, tugiye kwiga, ivyo tugiye kwiga. Kandi ndipfuza yuko mpwemu yera yotwigisha, kuko nuko igikorwa c'umwami kimeze nka kurya Pawulo yavuze, kiva mu bwiza kija mu bundi, kiva mu kwizera kija mu kundi kwizera, kigenda kirakura. Ariko icarimwe ni ikintu giciye bugufi kandi vyongeye, kiva mu guca bugufi kikabandanya kija mu guca bugufi, ndetse kigakomeza guca bugufi cyane. Ni ukuvuga ko kiza mu buryo buciye bugufi, ibyaje bivuye mu mugambi w'Imana, hanyuma bikaza biciye mu buryo buciye bugufi cyane. Mbega wewe ubyiteze gute mwino minsi turiko turabamwo? Ese Imana yodufasha, kuko bizoba biciye bugufi cyane gose. Nuko rero umwami ashimwe kubw'uko kwicisha bugufi, kubwo n'umugambi w'Imana. Umuntu yavuga ati ni byiza, ati birashobora kuduca ku mutwe, nk'uko mwe data Josebe Nkamine Perez yavuze, birashobora kuduca ku mutwe mu gihe umuntu atogaba, mu gihe umuntu atogira ivyiyumviro vyo mu buryo bw'impwemu, mu gihe umuntu atoba ariko ararondera uburongozi butunganye bwa mpwemu yera,
birashobora kuduca hejuru. Las bendiciones Imigisha ubwayo, imigisha wewe uri kurasaba, que tú imigisha wewe deseando que wipfuza ko Imana yoguha, se nos puede pasar por alto. irashobora kuguca hejuru. La obra que Dios Igikorwa Imana iriko irakora uyu munsi canke igikorwa Imana yamaze gukora con la segunda venida de mu kuza kwa kabiri kwa Kristo, waje kugira ngo atwisubize, yaje kugira ngo aduhamagara twegeranye, atwisubize kandi atudome ko ikimenyetso. Kandi Imana ikaza igakora byose, nawe ntunatahure yuko yaguhamagaye, yakurondeye, kandi ntunatahure yuko yakudomye ko ikimenyetso. Nuko rero twadomye ko ikimenyetso ntiwabimenye, namba utagavye biraguca hejuru bikakurengana utabimenye. Ese Imana yodufasha que este sea un día de grandísimas uyu, ese wowe umunsi w'imigisha myinshi. Murashobora kwicara bene data, murakoze. y vamos, no le voy a quitar. Singiye kubatwara umwanya. Esta es una reunión, Iki ni igikorane kidasanzwe, una reunión especial. iki ni igikorane kidasanzwe kuko ngaha urutonde bampaye mukama wanje ntitwari bwigere tugira urutonde ruriko abapasiteri benshi nk'uyu munsi abavuye. Hari impamvu runaka, muhemu yera atereza kuba afise impamvu runaka. Ni impapuro zibiri zitatu z'abapasiteri bavuye mu bihugu bitandukanye. Ibi ni ibikorane buri gihe twamye tugirana n'abapasiteri bo ngaha muri Amerika yo hagati, ariko ubuho ni ku rwego mpuzamakungu. Ibi ni ibintu rero bikomeye cyane, kandi turafise nga aha bambwiye mwene data George Merendes wa Puerto Rico, sinzi yuko ari kumwe natwe canke ko yashitse. Ashika saa 4. Ni byiza saa 4 acashika mwene data George Merende. Mwidata Jose Benjamin Perez yambwiye yuko yaturungikiye ibitabo, ari byo bitabo neza neza jewe nashaka. Ndizara yuko Bruno yamaze kutuzaniramwo bimwe bimwe. Bruno nawe nyene yavuye muri Puerto Rico, we yaciye mu rugendo rwiwe, yaciye hitwa gute mwakijya gihugu waciyemwe kijya cegereye, yaciye muri Belize. Nuko hariho umugwi wa bene data wavutse bavyawe n'ubutumwa, ariko yaciye aca muri Puerto Rico, acava muri Puerto Rico, nuko aca tuzanira ibitabo runaka, ibitabo aribyo nashaka yuko mwebwe muronka. Wewe wazanye kino gitabo c'itariki 21 z'ukwa kane, zino nyigisho kuwa kane tariki 21 z'ukwa kane, ibitabo 70. Ndizera ko n'imiburiburi dushobora gukwiza abapasiteri bose. Ari abapasiteri babifise, Louis aragifise. Ndihigwe kuba uri kumwe natwe ngaha, namwe data Epifanio kuba ari kumwe natwe. Ayo n'amajambo by'ukuri yo gushimira. Izi ni inyigisho za Bibiliya rero nashaka ko mwebwe mugira, kuko igice kinini c'izi nyigisho nizo nashaka ko tuzovuga ko muri kijya gikorane c'ibanga c'abapasiteri tuzogirira hariya, tuzogirira ngaha ku Imana. Ariko ibi mwebwe murabizi ivyavuzwe hariya mu kwezi kwa kane, ni kubijanye gato n'ivy'Imana iriko irakora muri kino gihe. Kuko muri iki gitabo hagaragara audio zibiri twarungikiwe na Reverend Jose Benjamin Perez
Y eso para mí es la parte kandi más izo kuri importante jewe ni igice c'ingirakamaro del cane. audio 1 y Audio del ya audio mbere 2 na audio ya que nos kabiri mandó. Al izo principio lo que es una yaturungikiye. introducción que yo hago, Mu ntango harimwo intangamarara jewe nakoze nkoreje ivyanditswe vyinshi, aha natanze ivyanditswe vyinshi mfata en umwanya cuanto a eso, ku bijanye porque yo n'ivyo, quería kuko que nashaka el ko pueblo, o abantu digamos, twovuga los ngo hermanos que estábamos bene oyendo ayer data con el hermano bariko Epifanio, que eso fue una- bumviriza izina audio hamwe na mwene data Epifaniyo, kuko n'igikorane twagiranye na mwene data Epifaniyo hamwe na bene data bakeyi. Epifaniyo logró reunir yari allí yashoboye gukoranya hariya de su iglesia. bo mu rushengero rwiwe. Y en esta Nuko reunión muri yo ico lo que gikorane hice fue una jewe ico introducción nakoze intangamarara para que oyéramos kugira estos ngo audios del hermano twumve José izo Benjamín audio Pérez. zibiri zamwe data Jose Benjamin Mi Perez. preocupación Kandi ikindagishinga icari kindagishinga kwari uko tutozumviriza twamaze guca urubanza, kuko iyo umuntu agiye kumviriza yamaze guca urubanza akaba yaje yamaze kwishira mu mutwe ibiza kuvugwa, ibyo umuntu yizera kubw'igikoresho Imana igiye gukoresha, hanyuma ntakingure umutima wiwe burundu kugira ngo namba ari ikintu c'Imana ngaho, nuko Imana ikimuhishurira, Imana ikimwereka. Ariko iyo umuntu aje yamaze guca urubanza muri we aca avyanka ati ivyo sivyo, tivyo n'amakosa. Ni nk'aka karorero jewe nabereka hariya k'urubanza rwari rwaciwe, akarorero kabari abafarisayo n'abasadukayo, hamwe n'ubumenyi bwose bo bari bafise mu vyanditswe, kuko bari abantu bize cane, abantu baminuje, bari abantu bafise ubumenyi, ntibari bijuju, ntibari abarovyi canke abarimyi basanzwe, oya bari abantu bize. Ariko baje bamaze guca urubanza kuri Yesu igihe bamubona ati uyo n'uw'ikinyoma, urabona ati urya n'uw'ikinyoma, ntimumwumvirize. Murabona bari bamaze guca urubanza, ivyagezwe ntivyavuga nk'uko. Bobo bariko bahonyanga ivyagezwe muri ako karorero, bariko barabicinyiza barabihonyanga, kuko ivyagezwe vyavuga nk'uko Nikodemo yababwiye ati ariko ivyagezwe vyacu ntibivuga yuko tudashobora gucira urubanza umuntu tutabanje kumwumviriza hanyuma tukamenya ivyo yakoze vyari vyo. Murora tujya nawe umengana umunyagalilaya, nimureke kubuganiriza nawe nyene. Ivyagezwe vyavuga nk'uko, tereka tumuhamagare kugira ngo atuganirize, atubwire. Toya Nikodemu baciye bashaka nawe nyene kumwirukana, Nikodemu acaranuma. Murabona kubera ko yariko ababwira ivy'ivyagezwe bivuga, ivy'ijambo rivuga, kandi nivyo bari bashingiyeko. Tariko ivyagezwe vyacu ntibivuga yuko tudakwiye gucira urubanza umuntu tutabanje kumwumviza tukamenya ico yakoze carico, kandi ivyo vyari bihagije kugira ngo bose bace bamahagurukira bagwanye Nikodemu. Ntibavuze bati ivyagezwe nuko bivuga, tereka duhamagara uwo muntu kugira ngo twumvirize Yesu ivyo ariko aravuga ivyo ari vyo, kugira ngo tumenye ivyo uwo muntu azanye ivyo ari vyo. Oya ti nawe uri umunyagalilaya, namba wizera ivyo turagushiburira hanze. Nuko rero Nikodemo toye tijewe nariko ndababwira gusa ivyo vyagezwe bivuga ijambo, ariko mwitegereza, muravyumva igihe wuje wamaze guca urubanza, babona Yesu ariko arakora ibitangaza, ati murabonye Sekibi ariko arakora ibitangaza, Yezebeli murabona, mwiyumvire Sekibi atanguye gukora ibitangaza, nawe Sekibi ariko
ariko arasenda abadayimoni nuko rero forma de tu nta recibir buryo algo si na ya te bumwe viene wo kwakira ikintu na kimwe mu gihe we woza wamaze guca urubanza nicyo gituma jewe nariko todas esas escrituras, ndabasomera ndababwira ibyo byanditswe byose ndetse ndanababwira n'ibyo umwami primero yavuze de Corintios mu 4, bikorinto ba 5. mbere igice cya kane umurongo wa Así que gatanu no juzguemos nada nicyo gituma antes de mudakwiye tiempo, guca urubanza rw'ikintu na hasta que kimwe igihe venga cyago el kitarashika Señor. Ve? nicyo No kuza k'umwami juzguemos wacu nada murabona antes de tiempo, ntimuce urubanza hataragera dice, aravuga hasta ngo que venga el Señor. umwami Ahí tenemos la ataraza parte que yo les estoy aha mostrando porque hariho dice, ahantu hariho igice kimwe aho jene ariko ndabereka aho declarará ahavuga también ngo lo oculto de las azomurika tinieblas, ibyari porque esperemos al byanyegejwe Señor en mu su mwiza venida, kuko we namba witeze umwami mu kuza Santo, kwiwe azananye n'abera tú vas a aho ver rero wewe uzomenya todo como es. ibintu byose Si nk'uko no te has puesto biri a juzgar, mu gihe utoja guca si urubanza ya tú emites imbere tu juicio, kuko we namba ugiye guca urubanza wewe ukizera yuko urubanza rwawe ari ugukuri nuko rero wewe niwe ufise wewe niwe uhitamwe wewe niwe ufata ingingo so mwami que tienes la razón. urabona ni we ube werekanye ko ufata ingingo wewe ufise uburenganzira bwo guca urubanza rero ¿Dónde viene? nuko rero igihe azoza Digamos, tuvuga el tuti asunto de que igihe la persona no puede bizokwerekana recibir la yuko bendición uwo muntu que adashobora Dios kwakira está umugisha trayendo uw'imana para él. iriko iramuzanira Entonces, nuko Pablo rero dice, no se pawulo pongan a yaravuze ngo juzgar antes de tiempo, ntugace urubanza hataragera que venga el Señor, urindire umwami abanza azoza el cual umwami abanza aze declarará ari we también azomurika lo oculto de las tinieblas ibyari y byanyegejwe mu mwiza manifestará kandi azogaragaza las intenciones de los inama zo mu corazones. mitima Y entonces cada nuko uno rero recibirá niho umuntu wese azohabwa alabanza n'imana de ishimwe rimukwiye Escritura también iki de cyanditswe Dios allí. narakivuze naragisomye hariya kandi kandi n'ubu je ndacabandanya nshikamye kuri ibi ndacabandanya ndabishigikira ko twobigumana kandi muri bino bitabo muri kino gitabo ikintu gikomeye cyane sindo ntanga marara jewe nakoze murashobora no kubikurako mukavyirengagiza ikintu gikomeye ni bino bintu twabwiwe twazaniwe na Revera Jose Benkamine Perez aribwo ari ubunararibonye byabaye ibintu we yari karadushingira intahe ibi ni ibintu kumbure tuzokwiga mu buryo busa n'ubwagutse kuw'Imana Imana ntiyabishaka cyane cyane audio ya kabiri nobahanura ko namba hari umupasiteri atubafise kino gitabo ababifise ni muduzi ukuboko turabe hari abenshi babifise nivyo kino gitabo abenshi baragifise ni vyiza cyane ariko hariho umuntu yaba atagifise ariko ndizera yuko hamwe n'ivyo ufise uragifise wewe canke kiri ugifise hehe turashimira mwene data na Lorena buri gihe yamara ngaho ariko aradufasha Imana guhezagire Lorena Imana guhezagire cyane we wamye uri gikoresho mu maboko y'umwami mu gukora ibintu bitandukanye ninde yoshobora gufasha ujya musore gutanga bino bitabo aha byo nibi gusa canke hariho ibindi 70 cyari gikorane kidasanzwe cyabaye tariki 21 zo kwa kane kuwa kane hari kuwa kane ari abasore bashobora kugufasha kubitanga bari hehe abo basore hariho umwe agufasha ni vyiza urakoze Eduardo ubihe abapasiteri batabifise ubutagifise namba ari umupasiteri jewe no muhanura yuko ashaka yo kwirengagiza ino ntangamara jewe nakoze ngaha agashira umutima cyane akikonsantra kuri izi audio
nos está trayendo imana a través yatuzaniye de nuestro biciye hermano muri mwene data Jose Benjamin Perez, Revera Jose Benjamin Perez wa Puerto Rico, porque allí ustedes kuko aho wewe uzosangamwo, wewe nubirondera van a encontrar uzosangamwo una gran bendición, umugisha una gran ukomeye ayuda. cyane, ubufasha budasanzwe. Vamos a ver Reka turabe si hay algún otro pastor nimba que le hariho faltó ubundi alguno. mupasiteri yoba atagifise. ¿Quién por aquí? Aquí Ninde tenemos un aha pastor que le faltó alguno, hari por umupasiteri ahí lo atagifise, tiene. ngurya turamubona, Muy bien. ni vyiza. Usted me puede hacerle llegar mi Mwashobora hermano kubimpera bene data, mwene data Francisco. Tú Francisco, puedes hacerle llegar esto a urashobora los que le faltan. Ahí kubimpera está, abatabifise, abatabifise badoze ukuboko. Eduardo, Eduardo, si hay otro que le falta, nimba hari uwundi mira, muntu que atagifise, levanten la mano, nguriya. que Eduardo se los hace llegar. aduze ikiganza, Eduardo aca kimushikiriza. Bueno, Ni vyiza, tenemos dufise este tiempo en que nosotros kino hemos gihe llegado, twebwe es un tiempo twashitsemwo, ni igihe c'ingirakamaro cane, importantísimo. igihe c'ingirakamaro cane. Este tiempo que nos toca vivir a Kino gihe nosotros twemerewe es un kubamwo tiempo twebwe importantísimo. ni igihe c'ingirakamaro cane. No vayan a pensar ustedes Ntuhave que wiyumvira Dios está hoy inactivo, yuko sentado Imana ubu solamente viendo, yicariye como dice iriko nuestro ihweza hermano gusa nk'uko José data Benjamín Jose Pérez, Benjamin el Perez segundo yavuze muri audio. audio ya Algunos kabiri. piensan que, bueno, Ti bamwe se bariyumvira llevó ati el ni Señor vyiza, el mensajero, umwami el Señor dice, bueno, ahora yaramaze me voy a sentar gutanga aquí, ubutumwa bwiwe, aravuga ati ngiye kwicara harya rero ndabe ico bazokora, nada más que los voy a observar. ati ngiye kuyihweza gusa. Ahí observándolo a ver qué van a hacer. Yihweza ikihweza ivyo bazokora. Ya Dios Imana tiene que estar itegerezwa uyu munsi kubirika irakora, kuko n'ubu ntirasozera igikorwa cayo, por lo tanto kandi kubw'ivyo rero tiene que estar haciendo algo itegerezwa para kubirika irakora concluir ikintu runaka ese kugira ngo trabajo. isozere uwo murimo. Ico Él gikorwa empezó ico el gikorwa día de yatanguye Pentecostés. ku munsi wa Él Pantekoti. empezó allí su iglesia. Hariya niho yatanguriye Eso ishengero fue el ryiwe, principio. ariko niho ryatanguriye, Allí. umenga bisa de ahí nk'uko ariho no ryatanguriye. ha tenido que Kuva ubwo kabandanya enfrentarse rero luego en las puertas yategereza del infierno, guhangana nk'uko yavuze hariya ati van a prevalecer amarembo contra iglesia, y'ikuzimu yo voy a ntazoshobora estar ishengero ryanje, kuko niho para nzoba nibereye enfrentarla, kugira ngo para hangane, vencerla. kugira ngo ndarineshereze. presente. Yamye rero Cada ihari una de esas actividades. muri buri kimwe muri bijya El bikorane. Señor Umwami no ha dejado ntabwo yaretse ivyo Sí, adelante. yatanguye, yarabandanije, y tuvo luchas en el kandi tiempo de yagize Pablo, intambara mu siguió gihe ca adelante. Pawulo, irabandanya, lucha en el tiempo igira de intambara mu gihe William Branham, ca William siguió Branham, adelante. irabandanya. Y empezó un Nuko trabajo itangura muy grande igikorwa, en su segunda venida, que umurimo es el tema ukomeye que mu vamos a kuza ir kwa esta kabiri, noche. arico cigwa Es tugiye kuraba muri iri joro. importantísimo, Ni lo he ic'ingirakamaro cane, jewe nayo Ah, naracumvirije, lo ndibaza naracumvirije ese- inshuro ese irenze imwe. tema Iki cigwa, que vamos a oír hoy. iki tugiye kumva uyu munsi, Importantísimo, esos ni dos cigwa misterios c'ingirakamaro cane, ayo mabanga de la primera abiri, y la segunda ukuza venida kwa de mbere no Cristo. kuza kwa kabiri kwa Kristo. Ve. Murabona? ¿Y qué aconteció en la primera? Kandi ibyabaye mu kuza kwa mbere, ibyabaye mu kuza kwa mbere n'ibyabaye mu kuza kwa kabiri. Kumbure kuw'Imana tuzosa nk'abakoze ko gato kuri ivyo bintu, tubivuge ko gato, ariko mwumvirize bene data, Tenemos que estar sabiendo, dutegerezwa kumenya, consciente tugatahura que Dios está yuko en acción. Imana iriko irakora uyu Dios nos munsi. ayude. Imana idufashe, Porque si Él no ha terminado su obra, kuko no nambi se va a itanangije quedar igikorwa de brazos cayo cruzados. ntizoguma yicaye, ntizoguma ataciriko irakora, izoba iriko irakora ivyo iramukiwe gukora En uyu el munsi, tiempo que tú estás viviendo, mu gihe porque uri tú kurabamwo, necesitas kuko eso. nawe ivyo urabikeneye, Y yo también. na jewe kandi Eso lo necesitamos ivyo nosotros. twebwe Y turabikeneye, Dios nos kandi ayude. Imana idufashe. Ni vyiza. No quiero sinshaka comentarle mucho porque yo sé sinshaka que gutwara ya umwanya vienen munini, kuko ndazi yuko kuwa estos gatanu expositores
dufise y solamente les leo bano aquí bantu baza un kutuganiriza pedacito que gusa puso aquí ngiye Joel kubasomera kano gaparagrafe gato en este yoweri libro, yashize muri kino en gitabo la página 4. ku rupapuro rwa kane ni estoy, byiza estoy en el primero que me mandaste, jewe Joel. mwa ca gitabo ca mbere Primerito wandungikira me mandaste kimwe para ca mbere estudiar, wandungikira no tengo kugira ngo ndacige niho Ustedes tienen allí. El que Niho tengo, lo tengo aquí en ngomba la página kuhasoma. 4, donde dice aha jewe estas ni ku rupapuro líneas rwa de kane texto son ahavuga ngo directas de la kino pluma canditswe del doctor cyanditswe neza William neza Soto n'umukono Santiago. wa Hay otras Dr. también William en Soto la- Santiago hariho en la n'ahandi primera página. ku rupapuro rwa mbere Acá que está muy ngaha interesante. naho Dice, nyene ni estas ingirakamaro son cyane líneas, havuga ngo aya estas n'amajambo líneas de texto son aya directas majambo yanditswe neza la neza pluma del n'umukono Dr. William Soto wa Santiago. Dr. William Soto Santiago Él dice cuando en la aravuga primera ngo página, digamos, ku rupapuro así, rwa para que mbere veamos esto kugira primero. ngo murabe bino bintu nyene ubwa mbere na Cuando mbere vean a este nimwabona profeta mensajero del urya séptimo muvugishwa sello, ntumwa w'ikimatanije c'indwi estarán viendo la muzoba muriko venida murabona del Señor ukuza con k'umwami Moisés ari kumwe na Mose Elias na Eliya cumpliendo ashitsa las profecías ubuvugishwa de la tercera etapa bwo gukwegwa en la kwa visión gatatu mu de iyerekwa la gran carpa ry'ihema rinini catedral. katedrale Quiere decir que en la visión bisobanura de la gran yuko carpa mu catedral iyerekwa lo ry'ihema vamos rinini a ver. karupa katedrale tuzobibona Miren ustedes, mwitegereze ustedes van a estar viendo allí a mwebwe Moisés muzobona y ngaho Elías Mose na Eliya cumpliendo la profecía bashitse de la ubuvugishwa tercera etapa bwo gukwegwa kwa de la gatatu visión de la gran mu carpa iyerekwa catedral. ry'ihema Y rinini ahí karupa katedrale aho me verán niho de nuevo. muzokongera ¿A dónde lo vamos a ver? kumbona mbega tuzokongera kumubonera hehe Carpa. mu ihema Los amo mucho. ndabakunda cyane Que Dios les imana bendiga. ibahezagiye Y yo digo amén. nanje novuga nti Y amen más adelante aquí mbere Joel gato nos ngaha colocó yoweri una porción muy yadushiriyemwo importante umurongo w'ingirakamaro cyane siguiente. urupapuro rukurikira donde dice ahavuga estas ngo líneas de texto son directas aya de la majambo pluma del Dr. William yanditswe Soto n'ikaramu Santiago. yanditswe n'umukono wa mwedata Él dijo, William So esto Santiago ahí, Dr. él William So tenía Santiago dificultades ahí en esos días aha para hablar. nk'irya minsi yari afise Y lo ingorane que hacía era zo que kuvuga su byaramugora saludo lo kuvuga enviaba ico yakora indamukanyo ziwe escribiéndolo yaziturungikira con una pluma. azanditse La n'ikaramu victoria intsinzi está asegurada. yaramaze Con kuzigamwa toda la dificultad murabona que estaba teniendo hamwe él n'ingorane allí en zose ese yari momento. afise muri uwo mwanya Nos estaba mostrando ariko que yereka la aratwereka victoria yuko intsinzi estaba asegurada. yamaze kuzigamwa Adelante, adelante, mubandanye jóvenes, mubandanye gwaruka niños y adultos. abana n'abakuze Adelante, mubandanye adelante, mubandanye adelante, mubandanye mubandanye Estamos en la turi tercera mu etapa. gukwegwa kwa gatatu Ven que urabona ko yo estoy de los jewe que creo ndi umwe mu que bizera desde el momento que entró, ko uhereye que igihe terminaron las edades de la harangije iglesia, harangiye ibihe se by'ishengero fue el ángel akagenda akava mu de la mubiri séptima marayika edad, w'igihe c'indwi entramos en la etapa ko de la twinjiye mu palabra ntambuko creadora. y'ijambo rirema Yo soy de los que ndi creo umwe eso. mu bizera ivyo Quizás algunos de ustedes kombore quieran hari corregirme umuntu con muri la mwebwe palabra, yo soy de yonkosora los que akoresheje creo que ijambo allí ariko jewe ndi umwe mu bizera yuko ngaho hatanguye intambuko ry'igihe c'ijambo rirema ijambo rivuzwe estamos turi en la mu gukwegwa kwa gatatu adelante. mubandanye mubandanye Dios les imana bendiga ibahezagire y les guarde kandi y barinde los utilice kandi grandemente bakoreshe en cyane su mu obra. gikorwa cayo Y entonces dice Benji, nuko rero aca aravuga ati en benji esta tercera etapa muri uku gukwegwa kwa gatatu está prometida para su iglesia uko en este tiempo imana final, yasezerana ishengero ryayo muri iki gihe Dios ca te nyuma bendiga imana y iguhezagire te guarde, kandi kurinde Benji, benji y todos los que me escuchan en hamwe Puerto n'abanyumviriza Rico bose muri Puerto y en Rico diferentes ndetse países, no mu bihugu adelante, bitandukanye mubandanye adelante, mubandanye adelante. mubandanye Agradezco mucho a ndakenguruka todos cyane ndabakengurukira el cyane trabajo mwese en la ku gran gikorwa carpa catedral mukora ku ihema William nini Soto Carpa Santiago. Cathedrale William Soto Santiago Miren ustedes que allí hay una bendición. murumva yuko ngaho harimwo umugisha wo gukwegwa kwa Y en gatatu ese audio, en ese kandi libro muri que ino ustedes audio han muri kino recibido gitabo hoy, mwebwe mwarose uyu munsi libro de, kino gitabo bueno, ni byiza
Yo no traje el mío aquí, pero el mío lo ici tengo wanje subrayado. sinakizanye hano kuko jewe nagiye Pero en ese libro, ndagicako en el uturongo segundo nagiye audio, ndagisiga él nos dice ariko muri iki cuando el gitabo hermano William muri audio ya le kabiri llamó, aratubwira igihe mwene data William yamuhamagara akamubwira Tú vas a conocer, ati Benji, wewe tú vas a uzomenya conocer Benji wewe uzomenya ¿Cómo va a funcionar la ingene tercera etapa? ugukeka kwa gatatu kuzokorwa Pero ariko tienes utegerezwa que gutunganya no guhindura ibintu bimwe bimwe mu buzima él dice, bwawe cuando él me lo dijo, yavuze ngo igihe no, yabimbwira estoy hablando del que se repartió ahorita. oya nariko ndavuga Entonces él dice, ibi ni bimwe cuando él me tanze lo ubunyene dijo, yo igihe no- yabimbwira No entendí. yavuze ngo igihe yabimbwira sinatahuye Bueno, kubera ko ibizoba empecé a avuga ati examinar, ni tengo byiza algunas cosas que ntangura están bien, kugenzura utuntu tumwe tumwe tutameze tengo que neza corregirlas, tengo kandi que- nkaza empezó ndadukosora entonces nuko él ntangura a corregir a gu- ciertas aca atangura cosas. gukosora utwo tuntu Y twose así comenzó bityo rero paulatinamente buke buke a ordenar su aca hogar, atangura ordenar su gutunganya urugo vida, rwiwe etcétera. n'ubuzima bwiwe n'ibindi Hasta n'ibindi que finalmente, kugeza pues, ubwo él mu más nyuma adelante, el imbere hermano gato William muri le data William yamubwiye Tú vas a ati necesitar wewe estos libros. uzokenera ivyo Ya la bitabo segunda, vyiza iya en ese kabiri segundo audio, muri ustedes no audio ya van a ver kabiri cómo él mwebwe va muzokumva pasando por ingene etapa y él cuenta yaciye muri ino ntambuko cuando en akatubwira realidad fue n'igihe mu esa by'ukuri fecha, sí. ayo matariki akayatubwira Aquí lo neza tenemos, yo lo tengo ngaha subrayado en ndabifise varias partes, nagiye todo ndaca akarongo Él nos mu bibanza cuenta bitandukanye allí, aho we yo agenda creo que el aratubwira domingo vamos ndibaza a yuko ver kuw'Imana más tuzoraba claramente algunas cosas mu buryo de- bwagutse ibintu bimwe bimwe muri creo ibi que sea este el momento para eso. sinibaza yuko ubu ari wa Epá, mwanya ustedes w'ivyo ariko sepan ni ukugira ngo que hay un mwebwe mumenye proceso, yuko hariho hay un urugendo tiempo, hariho urukurikirane hariho donde él igihe fue aho caminando con respecto a yagiye esto, agenda arakora y después ivyo ya hanyuma conoceremos un poco más tuzomenya qué fue lo que aconteció ibintu allí. bike mu vyabaye hariya mu vyabereye Hermano aho William kuri y mwendata todo. William ndetse espero n'ivyo bintu que byose nditeze Ustedes yuko estén orando mwebwe al Señor, mwosenga que no hagamos umwami nada, ningún juicio por nimuze nuestra muze mwamaze guca Sino que urubanza estemos nk'uko orando al muvyiyumvira Señor, ariko que el musenga Señor nos umwami umwami abriendo el aba ari we azogenda entendimiento, aratwungura que el Señor nos ugutahura vaya. Si usted umwami es sincero y si usted wewe quiere la namba bendición de uri Dios, umunyakuri namba by'ukuri usted la quiere, wifuza tiene que imigisha buscarla, y'Imana tiene namba que uyishaka pedirla. utereza kuyirondera ukayisaba Señor, yo la quiero. ati mwami ndayishaka Yo iyo no quiero migisha una cosa- tisishaka ikindi kintu Un sustituto. Yo lo que ikintu quiero es la c'ubupandepande ico shaka n'ic'ukuri yo no quiero cualquier cosa. sinshaka quiero buri la kindi verdad. ico arico cose nshaka ukuri Quiero lo que es nshaka tu voluntad. ishaka rya Porque nshaka eso es lo que ico me va a wifuza bendecir. kuko ivyo nivyo bizompezagira Bueno, ntabwo total, ndiko ndarondera Cualquier cosa que me llegue. No. sinshaka ikintu ico arico cose ngo conshikira oya jewe nshaka ico arico ic'ukuri Lo que es la verdad. ic'ukuri nico Iyo nkeneye tengo que pedir kandi al Señor. ntegereza kugisaba umwami Y tengo que ser sincero. kandi ntegereza kuba umuntu w'umugwaneza w'umunyakuri namba ntegereza guhindura ibintu runaka Ayúdame a cambiar esto, avuga ati porque mwami mfasha yo quiero esa guhindura ibi bendición. kuko shaka uwo mugisha Yo no voy a poner en mi ntabwo vida ninguna nzoshira mu cosa buzima por bwanjye encima ikindi de esa kintu na bendición. kimwe kiri hejuru y'uwo voy a poner mugisha que en mi ntabwo vida hay algo que nzokwemera es ko mu tan buzima grande, hoba más ikindi que la kintu bendición de gikomeye Dios. cyane kurusha No. umugisha w'Imana oya Yo quiero que la bendición de ndashaka Dios yuko sea umugisha w'Imana lo aba ari wo máximo wuzura aba ari wo en mi vida, uba y ukwiye eso mu me buzima hará bwanje kandi ibyo echar a un bizotuma lado nshiburira ku ruhande lo que tenga que echar a un lado. bizonsaba gushiburira ku ruhande ico Como ntegereza decía gushira Jesús. ku ruhande ico arico cose nk'uko Yesu La yavuze palabra de Jesús son ijambo bajas, rya Yesu son duras. rirakomeye cyane yavuze ati namba ukuboko kwawe kw'iburyo kukubereye intambamye kukagutuma gukora icyaha gute mu guce utuma usigarana n'ukuboko kumwe ariko uronka umugisha w'Imana namba ijisho ryawe rigucumuje rikureyo rizuru rite ntimwabyumvise ni amajambo akomeye ariko ni ukugira ngo atwereke ukuri kwica arico umugisha
ushitsweho ikintu icyo ari cyo cyose coza kigwanya uwo mugisha, ikintu sekibi yogushira mu nzira akakwereka akakikuzanira akagushira mu akakikuzitiza, sekibi akakikwemerera mu buzima nawe ukacemera, ukaza wiregura, ukaza uzanye ibintu byinshi byo kwiregura kugira ngo werekane ko ico kintu ari ciza yuko ushobora kukigumana. Murabona aho rero ni utegerezwa gufata iyo ngingo. Nditeze yuko abari mpwemu yera kwaba ari we adufasha atwigishe, kandi ndashaka yuko twebwe tuba abantu baciye bugufi, dukunda uwo mugisha w'Imana, tuba abanyakuri kandi tuwugumane, kandi tuzowushikako. Umwami azowuduha. Ni byiza. Sinshaka gutwara umwanya munini ngaha. Mwe murashobora kumva ingene Data William atwereka ko aha aravuga muri kino gitabo nyene, twese turashaka ko hashitswa ubuvugishwa bw'ihema nini Karupa Katedrale, ahazotangirwa ukwizera kuduhesha guhindurwa no kunyakugwa. Ukwizera kukunyakugwa, aho niho kuzoza, aho niho kuza. Uko ni ugukwirwa kwa gatatu kumwe Revera William Branham yavuga, kandi avuze ngo uko ni ugukwegwa kwa gatatu. Kandi aratubwira ahantu hamwe, aratubwira ko kandi ari ijambo. Aravuga ngo kuri jewe n'umugisha udasanzwe kubabwira yuko turiko turaba ku muhero w'isi, ku iherezo ry'ibihe. Dutegerezwa rero kuba twiteguye kugira ngo turonke ukwizera kuduhesha guhindurwa, ariko kuri mu gushitswa kw'iyerekwa ry'ihema kwitwa ugukwegwa kwa gatatu. Murabona iyerekwa ry'ihema ryitwa ugukwegwa kwa gatatu, bisigura yuko mu iyerekwa ry'ihema hazoshikirizwamwo ibintu byinshi, ariko birashobora kuba biciye bugufi cyane kugeza ubwo wewe utagavye na jewe tutagavye bishobora kuduca hejuru vyirenganira. Aravuga ngo kwitwa ugukwegwa kwa gatatu, ahazoza ukwizera kuduhesha guhindurwa no kuzamurwa no kunyakugwa hamwe no kujanwa amazimano y'uko bwo mwagazi w'intama. Turi mu gihe gikomeye cyane. Nuko rero hano tubwira ingene mu kwezi kw'indwi umwami yari yamubwiye yuko azogenda n'ibindi. Ico gice mwebwe murakizi. Ku rupapuro rw'indwi ngaha ahavuga ngo piramide nini y'umwami Yesu Kristo, ko mbere mu gitabo mwebwe mufise ngaho ni ku rundi rupapuro. Ni ku rupapuro ruhe? Urupapuro rw'icenda. Ahavuga ngo intumwa y'indwi yerekanye yuko nyuma yiwe hazoshitswa ukuza kwa kabiri k'umwana w'umuntu azananye n'abamarayika biwe. We yerekanye ingene umwana w'umuntu azoza, kandi yaranerekanye yuko imituragaro aribwo butumwa bw'ijwi rirenga ry'inzamba yuko buzomenyekanisha ukuza kwa kabiri k'umwana w'umuntu, yuko ubwo butumwa buzomenyekanisha buzohishura ibanga ry'ikimatanije c'indwi ryo mu byahishuwe, ikimatanije c'indwi co mu byahishuwe. Yerekanye yuko byose byari biri mu rurimi atarazi, ururimi intumwa y'indwi, marayika ntumwa w'indwi yavuga. Intumwa y'indwi byongeye yaravuze yuko yabonye inkingi y'umuriro imuvako kugira ngo ivugane n'uwundi muntu. Nokora inkingi y'umuriro yarimutse iva kuri William Branham kugira ngo ivugane n'uwundi muntu. Yaramuvuye ko kandi yariri ku wundi muntu. Aravuga yuko byose byari biri mu rundi rurimi, ndetse kandi yaravuze yuko atashoboye gutahura iby'imituragaro yavuze mu rundi rurimi, ariko ko yatahuye icivyo byasobanura kuko ariko ko yatahuye icivyo byasobanura kuko yarabujijwe kuvuga kuri uko kwa gatatu. Ari ahantu nariko ndarondera aho atubwira mu buryo bufoboye kumbure
ngaha ku rupapuro rwa 12 sinzi uwo baza urupapuro biriko hariya Yoweri, kuko ngaha yaravuze ngo yaravuze ko ukugwa kwa gatatu kutazobamwo ukwigana, kuko azoba ari ikintu aho ibigumbagumba canke ibyo umuntu yumvamwo bitazokora. Ni ku rupapuro ruhe? Urupapuro rwa 14. Ntibizokora ibyo mu bitangaza byinshi n'utwumiza, kugira ngo ntihagere igihe canke hataragera igihe cyo guhamagara ubwoko bw'abaheburayo. Nihagera ico gihe, nuko rero ibintu bizokora muri ubwo buryo, ariko imbere y'ico gihe byose bizoba ari ibintu bitekanye. Imbere y'ico gihe azoba ari iki? Azoba ari gusa ugukwegwa kwa gatatu, kandi ugukwegwa kwa gatatu azoba ari iki? Azoba ari ijambo. Ugukwegwa kwa gatatu aho yaciye ashiraho utuburungu tubiri, murabibona ati ni ijambo rivuzwe. Ijambo ryo mu buringanire bwa gatandatu. Ijambo ni ryo mu buringanire bwa gatandatu. Ubwo n'uburinganire bwa teofaniya, uburinganire bw'ijambo ririko riravugwa, rivugirwa muri ubu buringanire bwo kw'isi. Ubwo nibwo butumwa bwo mwijuru. Ubwo n'ubutumwa bw'ijuru rirenga ry'inzamba, n'ubutumwa bw'imituragaro mu byeshuro Yohana, buriko buramenyeshwa bubwirwa batoranijwe kugira ngo bahamagagwe, begeranwe kandi bategurirwe guhindurwa kw'imibiri yabo hamwe n'umuzuko w'abapfuye. Aho niho rero mwebwe muzobona muri audio ya kabiri, niho muzokumva aho Mwedata Hosebe Nkamene Peresi atwereka yuko kuba ubutumwa hamwe n'intumwa arico kimwe. Nuko rero iyo ntumwa iracari nzima, kuko ijambo ry'Imana ni ijambo rizima, kandi yavuze yuko ari ijambo rya teofaniya. Iyo teofaniya ni nzima. Nuko rero we aravuga ngo nitwagumbira iryo jambo tukarivuga ubu, tukongera tukarivuga dusizwe n'Imana, mwebwe canke jewe simba ndiko ndazana ubutumwa bwanje, mba ndiko ndazana bwa butumwa nyene, rya jambo nyene rizima, kandi iryo jambo ryarungitswe ku bw'ivyo. Iryo jambo namba ryarungitswe ku bw'ivyo, mbega mwe mwiteze yuko rizoca rikora iki? Rikora ivyo nyene, ntirishobora kuba impfa gusa. Nuko rero aho niho rero tubwira yuko iryo jambo ko ari rizima. Ijambo ryiwe ni rizima, we ni muzima hagati muri twebwe, kuko ijambo ryiwe riri hagati muri twebwe. Ni byiza. Aho rero mwebwe muzobona yuko ubwenge bw'umwami, ivyiyumviro by'umwami ari byo bidufasha, ni ivyiyumviro vya muhemu. Turasaba ngo Imana iduteguze mpwemu yera ku bantu bose baje muri kino gikorane c'uyu munsi, kuva uyu munsi mu gatondo ndetse no ku mugoroba ahaza gutangura Mwendata Bruno, habandanye Mwendata Tiriso. Twari dufise imigambi yuko mwene data Alfonso Elia aza kudusozerera, akaduha ijambo ryo gusozera kuri uno muhingamo niba Imana yarashize ku mutima wiwe. Kwa gatandatu tuzotangura saa 2, nuko twongere dutangurane n'ikindi gice ca kabiri Mwedata Huwera azotuzanira. Aho rero Imana izotubwira ukuntu bizogenda birabandanya. Kwa gatandatu ku muhingamo naho igihe tuzoba dusozereye n'uwanyuma, aho Mwedata Hosebe Nkamene Peresi azocaza asozere. Yambwiye yuko aho yosozereye, nari ndamubwiye yuko yosozera n'inyigisho ubutumwa bwa Mwedata William ku bijanye n'ibijanye no guhuka kwa gatatu, cane cane n'ibintu bimwe Mwedata William yashimangiye yanditse mu bitabo ku bijanye no guhuka kwa gatatu. Ariko yambwiye kumbure yuko ahubwo yotuzanira ikindi gice co kuduhanura ingene twovuga ko iki cigwa
ku bijanye n'ishengero ingene twobwira ishengero tugakosora ishengero naye nababwiye yuko yosozera izi nyigisho kuwa gatandatu ku mugoroba aho rero tuzokoresha abantu batandukanye kuko turafise abantu benshi batugendeye bazi neza cyane zino nyigisho n'iki gitabo mwese murafise kino gitabo c'ugukwega kwa gatatu nivyo hari umuntu atagifise hari umuntu runaka yoba atafise kino gitabo c'ugukwega kwa gatatu nimba hari umupasiteri runaka toba agifise oya nta n'umwe bose baragifise ni byiza iki nico cigwa tugiye kwiga ndasaba umwami ko yodufasha muri zino nyigisho ese yoba ari we atuganiriza nk'uko Yesu yabikoreye abigishwa biwe yabunguye ubwenge kugira ngo batahure ivyanditswe ese umwami yotwungura ubwenge kugira ngo dutahure ivyanditswe bityo rero duhaguruke akanya gato dukengurukira umwami ko yatwemereye yaduhaye rino higwe ryo kuba turi ngaha muri kino gikorane jewe nafashe ko ari ihigwe rikomeye cyane iryo Imana yaduhaye ko twoba muri kino gikorane kandi kino gikorane jewe nagifashe niteze yuko kiza kuba imbizi y'ubugingo idudubiza biciye muri mpwemu bw'umwami kandi iyo mbizi ivomerere umubiri wose w'ibanga wa Kristo kandi idutegurire ukuguhindurwa no kunyakugwa ese ryoba ari rya jambo nyene ryanungikwa na marayika ese ryoba ari ryo ribikora ese vyoba bityo ese Imana yoduhezagira reka duhite dusigira umwanya hamwe natwe tudatakaje umwanya Data Howeri Osorio Gabiria Imana iguhezagire Howeri Davidi kandi bandanye gukoresha cyane ndetse mu buryo bw'ikirenga ndibaza yuko ngaha ariho hoba heza ngaha para ustedes los camarógrafos es mejor aquí, ¿verdad? Mbega wewe nawe aha niho ho kubera heza ni byiza aha niho ho kubera heza wewe ucuduza mikrofone kubera ko uri muremure bueno ni byiza tienes un paquetico de estos urafise ipaki yibi ndabigukengurukira cyane mu buryo budasanzwe urakoze cyane Imana iguhezagire